jewe nitwa Nikugize Frida nkaba naratotejwe barangandaguye umwana wanjye w'imfura yanjye abamugandaguye ko muvuga ibiturire ngaha bica ibitoke kuri byarariye umuntu atungukiye kuri uyo mwana wanjye apfuye ntacyo yabonye. Nitwa Bigirimana Charire, jewe mfise urubanza n'uwitwa Ndikuriyo Aburahamu Hamucibitoke yanyaze iparaseri irimo inzu ayinyaze ndamwitwarira muri sentare y'intango mu Rugombo. Twomenya twese hamwe turi ngaha nuko igisata cy'ubutungane kandi igisata kirimo ingorane gisigayemo ingorane nyinshi muri kino gihe. Umutekano ku bijanye n'ivy'ubutungane uragaragara ngo uboneke kanatsinda biraboneka kuko mwese muravuze yuko mufise ingorane n'ubutungane. Rero iyo ubutungane bumeze neza abantu baratekana, umwe wese akaja ku murimo wiwe atekanye atamarika yiruka hirya no hino. Mu bijanye n'ubutungane ingorane ziracari nyinshi kuko turacabona abenegihugu bama batonze imbere y'inzego z'ubutungane kuva mu masentare y'intango, sentare nkuru z'igihugu, sentare nkuru isubiramwo, sentare ntahinyuzwa n'imbere y'ibiro vy'umushikiranganji abantu bama buzuranye. Urumva ivyo nivyerekana yuko abarundi bataratekana, bataragira umutekano mu bijanye n'ubutungane. Hariho muri mwebwe abavuga ukuri, abarenganywa, hakabaho n'abandi muri mwebwe barondera kurenganya. Aho nta kuri umuntu aracisha hirya no hino. Hariho abarondera yuko bishimanye ibi canke biriya, bishimanye nk'ukuri ko bazinanye n'abo mu ntwaro, ko bazinanye n'abacamanza, ndabizi baracariho abavuga bati genda fise abo tuzananye imbere wona ufise zohonyora n'ibyaho ndabitware. Ivyo bahera kukagendibaza ko muri mwebwe harimo abantu bameze uko. Abameze uko rero muri ino myaka ndabahanura munkundire ndabahanure iyo nyifato basezerere ngo mu myaka yaheze byarabaye aho no mu myibutsa y'abarundi bavuga ngo umugabo n'uyu twiwe. Aba rero twamerewe nabi n'ibyibutsa n'ingene twabayeho muri kahise. Ubu rero tugerageze kuzirikana twumve yuko uwo bwibutsa utagifise ikibanza, mwumve yuko uwo bwibutsa utagifise ikibanza mu minsi ya none. Abantu bafise ako gatima bavyumve, bavyumvirize. Abacamanza bashikiriza amanza bakuru ba sentare zitandukanye ziri muri ino ntara ya Cibitoke, ibi muvyumve muvyumvirize. Uruhara runini ruri kuri twebwe, ruri kuri mwebwe kugira ngo mutekanye intara ya Cibitoke. Uruhara rwanyu mufatikanije n'abajejwe intwaro. Mukuru wa sentare nkuru ya Cibitoke nawe mushikiriza amanza mukuru ngaha mu ntara ya Cibitoke kugira urwo rugamba wo mujejwe, mufatikanije n'abajejwe intwaro. Mukuru wa sentare nkuru ya Cibitoke nawe mushikiriza amanza mukuru ngaha mu ntara ya Cibitoke kugira urwo rugamba wo mujejwe, mufatikanije n'abajejwe intwaro.
urwo rugamba mugira iwanyu, kuko ndazi ndemeza ntakekeranya yuko hariho mu benegihugu abitwaza ijunje n'ijambo, abitwaza kuba bafise uburyo bukwiye bashobora kumbure guha abajejwe kubatunganiriza, ugasanga barasinze baratwara ibintu by'umuntu atari uko bari bafise ukuri. Aha rero bagira bayazane ni abacamanza bo bafatiye bantu mujejwe gutunganiriza abandi bacamanza bashikiriza amanza. Nimwe rero mufise ico mutegerezwa gukorera intara yanyu kugira mutekanye Barundi, mutekanye Barundi, ntimugira amadini n'abagomba kurenganya abandi ngo nuko nkungure babahaye ibi canke biriya, nuko musangiye imiryango, nuko muvukana, nuko musangiye ubwoko, nuko ngira murabizi. Aha abacamanza mubavanure niyo nyifata kanatsinda nivyo bizohiteka igisata c'ubutungane. Murakunda kumva mu Kirundi witwa abacamanza, muranumva n'abamenyesha amakuru baca bahindura izina ryabo, basanga iyo batabise abacemanza, iyo umvise umuntu ariko aravuga ngo umucemanza umvise aravuga, hari n'abo baca bavuga ngo abaryamanza. Rero urugamba rwa mwebwe abacamanza, abashikiriza, mwebwe mufise ico mukora mu gisata c'ubutungane, tugerageze bacamanza muri ngaha, bacamanza muri ngaha, kanatsinda ivyo bavuga erega harahusanganije. Hariho abagiye kwiga mu gisata vyo kuzokora mu gisata c'ubutungane kwiradurwa, bashize imbere ko bazoronka ibiturire. Hariho abagiye kwiga bitwaje ivyo bazoronka ibiturire, bazongemurira, bazonka, ugasanga nk'umuntu yagiye kwiga ashize imbere ivyo vyiyumviro, biragoye kugira umuhindure. Rero bacamanza muhinduke, mudahindutse hazobaho guhanura, muhanurwe, kuko naho twahamagariye abenegihugu kubavanura n'ingendo y'akarenganyo, y'agasuzuguro no gusuzugura abandi ngo jewe urakaze ngo ndashobora gutwara ibyawe kandi nkabiherana, ukanasanga ariko aramubwira, akanakubwira ngo nzokuzungagiza ngo ndagutware ngo ndagushikane muzasentare nkuru ntawe uzoshika. Abacamanza nibo bafise uruhara rwa mbere rwo gukorera kuri ivyo bintu. Bacamanza, umutima y'umucamanza yagiye kwiga agakora mu gisata c'ubutungane arondera kuzoronka ibiturire, udahindutse azoba guhanura. Turiko turahanura, ukabandanya ugamika izosi ni ukuva muri ico gisata c'ubutungane, kuko mu mibereho y'ubu mu ntumbero nshasha igihugu cafashe, ivyo ntibigikora vyo kurondera inturire, kurondera ibiturire imbere y'ugutunganiriza awujejwe.